Bonjour, bonjour. Umunsi mwiza w'Imana kuba bariko barankurikirana. Ndaramukije abantu bose, abatrader n'abandi bakunda kunkurikirana. Mugire w'Imana mwiza wahezagiye. Okay. Turabire hamwe Binance muri rusangi. Turabe ingene umuntu ashobora kwakira amafaranga n'ingene umuntu ashobora kurungika amafaranga vyoroshe muri Binance yiwe. Okay. Binance mwese murayizi. Natwe batazi Binance kuko igihe tugezemwo nico kumenya amabanki digital. Nico kumenya igihe tugezemwo igihe tugeze muri technologie emergente, tugeze mu bintu vraiment vyiza kandi biryoshe. Technologie iri avance, gukoresha banki ngendanwa, gukoresha n'isoko ngendanwa, hamukinjiza amafaranga aho uri hose. Okay. Iyi ni banki ngendanwa yitwa Binance, yatangiye kubaho bwa mbere kuva 2007. Iyi ni banki ngendanwa yitwa KuCoin. Iyi ni banki ngendanwa yitwa HTX. Iyi ni banki ngendanwa yitwa KuCoin. Hari n'izitwa Bybit n'izindi zigetiyo nyinshi banks n'izindi. Ni ukuvuga ni uko usanga mu Burundi dufise Bankobo, BCB, BCAB n'izindi. Sivyo? Ni amabanki mugabo ushaka gusanga aho bari ukinjira ugatora amafaranga afatika. Izi nazo ni ama electronique kandi ni mondial kw'isi yose. Okay. Hanyuma rero kugira ufite banki digital ngendanwa ufite kuba ufise email yawe identifiant ico navuga kiranga wewe bwawe. Hanyuma bakakuraba bakakwidentifiant gusaba amadone menshi bakakubika ko nyene nko muri banki bagusakanga muntu amazina yawe ibintu vyinshi mwidondoro wawe ni nyene nuko kuko n'igihugu rimwe byose bakakubona hama ukabona kubika amafaranga yawe ukabona kuzura yarutira uko ugomvye umwanya wose ushatse. Aha rero muri banki digital ntavyo kugara ntavyo kugara kuko ni ngendanwa kandi yugura imisi yose. Okay. Turabere hamwe rero Binance niyo abantu bamenyereye. Twinjira muri Binance turabe ibice bigize Binance kuko ushobora kuvuga uti ngomvye kurungika amafaranga ncangaha ngomba kwakira amafaranga ari muri Binance ncangaha. Okay. Murabona mwese aha ni muri Binance, ndi kuri home muri Akeye. Murabona aha muri jaune, aha ni muri profile, aha ni muri home, aha ni muri market, aho ushobora gusanga isoko ya crypto. Aho ngaha hariho utuntu twose anga turi kuri dashboard, harimo n'amazina y'ama token ama crypto ari ku isoko. Hanyuma muri trade umuntu hashe kwagira conversion akura amafaranga yari mu kidandazwa kana kugira ayashire ku marikide aho ashobora kuyatora akayarotira vyoroshe ave mu kidandazwa. Ushaka kugura no kugurisha ikoini ucanga muri trade. Hanyuma aha muri asset naho benshi bafise hari amazina atandukanye yivanye na version yivanye n'ururimi telefone ibirimwo. Okay. Hariho uzosanga handitse ngo aha muri asset handitse ngo wallet, aho uzosanga handitse portefeuille, aho uzosanga handitse portfolio bivana. Ego. Nukuvuga rero ubonye wallet ukabona portefeuille ukabona portfolio ukabona asset ucubona yuko ari ahantu ushobora gusanga hari ubutunzi bwawe aho bushikira, naho ushobora kugira withdraw urotira yakuraho yavunjisha, naho ashikira niho yakurira. Nukuvuga ni muri iyi partie ya asset ya wallet ya portefeuille ya portfolio. Okay. Hanyuma umahere kuna ashobora gushikira haca mu nzira zitandukanye. Dufise utuntu twishi nka 4 canke 3 canke 4 5 amafaranga ashobora gucaka kugira gushikire ngaha muri Binance yawe. Ufise Binance yawe ushaka kwiyumvira uti mbega amafaranga ashobora kunshikira gute none ndabone muri banki yanje canke ushobora kuyarotira gute ndayaha umuvunjayi ampe amarundi canke ndayahuze na banki yanje locale hanyuma ashobore kurotira amakashi y'amarundi vyoroshe. Okay. Vyose rero vyose biri ngaha ariko nta kibazo na kimwe kirimo turabigisha. No kuvuga rero ushobora kuronka amafaranga nciye kuri ID yanje. Bana ngaha muri home, uca ngaha muri home, ugacuza ngaha hejuru ngaha muri profile. Sivyo? Ugafyona ngaha muri profile
kugira ubone ID yawe. Iyi ni ID yawe, nka ID yanje ni yanditse ko ID double point 73 27 74 072. Iyi ni ID yanje, okay? Iyi ni ID yanje, anayiri verified kubera ko banyemereye ko mfise konte, ko uteze kwanza kuyiverifya kugira bayiguhe, okay? Tuza twanza gutanga umwidondoro wawe. Hanyuma rero iyi ni ID yiwanje atawundi muntu yisangiye kwisi yose nzima. Umwe wese afise arose konte cyangwa ibiharuro vya identifier yiwe, okay? Ni ukuvuga amahera aciye kuri iyi ID aranshikira jewe nyene direct, akaza agashikira hano nabereka ngaha, hamwe hari ngaha muri asset navuze ko aya mafaranga ashikira, okay? Ushobora guca kuri email yanje, mbafise email yanje nayugururiyeko, okay? Niyo atanu umwe adafise email yugururiyeko Binance yiwe. Kuko mu kugura Binance ukenera email. Rero email yawe uguruje ko Binance bakayikoresha bakayiguha ko amafaranga, okay? Ikindi ushobora gucisha ko amafaranga akaza iwawe ni P2P, okay? P2P amafaranga ashobora gushikira acinga kuri P2P, okay? Hanyuma basigaye ko umuntu amenya mbega babigenza gute, okay? Kuri P2P umuntu ashobora kwivunjira bikoroha, agacisha no kuri Mikashi agaha abavunjayi bari online baba baremejwe na Binance, baba babisavye kugira baze baravunjira umuntu aha yose kwisi ntabure, kuko ushobora kurima ahantu atabavunja bahari, ushaka kwaba bari online, hanyuma ugashobora kuvunja amafaranga yawe, okay? Nukubona ngaha muri P2P hariho iyo ushaka ugomba kugura, ugomba kugurisha, hose ngaha bashobora kuhaca, hanyuma bakaguhereza amafaranga aho uri hose hagushikira atakibazo na kimwe kivuye, atakibazo na kimwe cyabaye, okay? Murabona aba bose n'abantu bavuga ati mukugira ugure USDT imwe amafaranga abana barundi, okay? Amafaranga hana abanyarwanda bariyo nanatandukanye benshi baba baragize imitahe mininiya, hama bakaba bavunjayi bakaca bakabisaba muri Binance ikabibemeza. Ushaka kuri mu gihugu gitandukanye, ana nkaha washaka guca muri banki bw'inoti muri Mikashi ukamurungikira amahera, hanyuma waca muri credit muri ihera, okay? Ukamurungikira amahera, iyi ni muwaye ushaka kumurungikira amahera, hama agaca guha ama USDT, okay? Okay, ivyo byose ni fambu. Nibaza umuntu aberekeye abetse icyo kumuca mu bitahura, umuntu ari mu Burundi ivyo bitahura, okay? Banki bw'inoti, okay? Vyinshi Vietnam money, okay? Abose n'abarundi ni benshi nta n'icyo tushobora guheza, okay? Hanyuma iyi ni inzira ushaka kuronka ama USDT, amadolari electronique, ushobora rero guca ku muvunjayi akakurungikira, okay? Utivunjiye ngaha akakurungikira, ukamurungikira mukavugana ku telefone, hanyuma akakurungikira, okay? Dusubire inyuma, reka ndahaka muri P2P ushaka kuronka, muri P2P ushaka kuronka ukuntu wivunjira uri ahantu udashobora kuronka ukurungikira mumenyeranye muvugana, okay? Bitaboroheye. Aha naho nabwiye yuko ushobora kuronka ari umuntu akurungikiye ukamuha ID yawe, ukamuha email yawe akakurungikira ku mafaranga, okay? Turabire rero handi ko amahera ashobora guca kuri adresse wallet uciye ngaha, nimero bancaire y'ikonte yawe, okay? Umuntu wese muri Binance dufise amakonti turi abantu ibihumbi n'ibihumbi, kandi zokama n'abandi bacaza, ariko umwe wese afise nimero ya konte yiwe, kubera ko muri BCB mufiteyo amakonte mwese muri abantu benshi, hanyuma mugabo umwe wese akafise nimero ya konte yiwe. Iyo nimero ya konte rero niyo urungikira umuntu ahagushirako amafaranga, iyo nimero ya konte kandi niyo ucako mu kurungikira uwundi muntu amafaranga, okay? Rero adresse wallet wironka uciye ngaha muri asset, okay? Hanyuma ugaca ngaha kuri deposit, okay? Hanyuma ugaca ugomba kuvuga ingene ugomba kudepoza uciye kuri chain deposit, no kuvuga uciye ku mihora,
okay. Hari imihora mu kurungika ama USDT akarorero ashaka kuvuga ngo ndubika amarundi nce kuri ihera ryanje ngo ndubike amafaranga ndubikira umuntu nciye kuri bankobu y'inoti ngo ndubike amafaranga umuntu nciye kuri rimikash. Hariho rero aho usanga uvuga uti nciye kuri bankobu y'inoti barazimba bakata menshi. Rero no ngaho mu ma USDT hariho ama chain, hariho ama network usanga azimvye n'arazimbutse, okay. Ushaka kurungika amahera kurungikira gusaba amahera agaca kuma vyane nabwira ID, nimero ya telefone na email uba waruguruje ko ine Binance yawe, okay. Hama na P2P, okay. Amafaranga akaza kurungika gushikiriye byoroshe biciye ku bavunjayi basanzwe bemerewe na Binance kuza baraserva abantu bakeneye ama USDT canke bakeneye kuvunjirirwa online. Okay, wowe uhitamwo rero inzira ngaha ushaka yuko amafaranga aja gucamwo. Ego, sawa. Ukavuga uti nkeneye guca kwa adresse wallet, niyo nkeneye ko amahera aca kwa adresse wallet. Nkeneye rero kudeposit ama USDT. Ucemeza kuri USDT nkuko ushaka kwemeza BTC, nkuko ushaka kudeposit yindi crypto nka yari imutse yose. Ugaca wemeza rero USDT. Okay. Wemeje kuri USDT rero ikikuzanira aha ngo network choose y'ahandi uhitemwo ya mihora amafaranga ashobora guca muri mikashe ihera ryanje, okay, n'ibindi. Ni ukuvuga iyi nimero ushobora guhitamwo yana nk'izi bakubwira amahera ashobora gukata, abakataya urungitse bakataya minimum bakataya ibintu byinshi n'amarezo menshi urahitamwo ibonye ikoroheye bakata makeya. Kandi imisi yose ukaraba iyo utanze ngo bakurungike ku mafaranga ushaka kugira deposit ugomba bakurungikira amafaranga. Iyo utanze rero ngo bakurungikira mu mafaranga uragerageza ujya muntu akurungikira ukamubwira yuko aba ari yaja gucako kugira nawe akurungikire. Ni ukuvuga aho ushanije umugiye umuhaye bankobu y'inoti mukurungikira kuri rimikash, umuhaye bankobu y'inoti cyaca kuri ihera ryanje, aha ntashazimira gusa arashobora kugaruka atevye ko azoguma azunguka mu kirere ntazoronka inzira acamwo. Ni ukuvuga n'imihora amafaranga ashobora gucamo kugira ashikire destination y'umuntu ashikiriye agiye. Bisaba rero yuko udetermina neza bega adresse naguhaye naguhaye konte nciye muri bankobu y'inoti, naguhaye konte nciye muri inoti, okay. Nawe mukundungikira uje guca kuri inoti nyene kuko naguhaye inoti, okay. Aha rero ntimuzohihendere, okay. Uciye kuri BP20, uciye kuri TRC20, gira muntu akurungikira ama USDT uti iyi adresse naguhaye ni ya BP20, iyi adresse naguhaye ni ya TRC20, okay. Hama gacwemeza nka BP20, okay. Nemeje rero baca bampa adresse. Iyi adresse rero ucukopya ubonye ngaha kwa kantu kameze nk'aka carré, okay. Ugafyonze ko rimwe gusa ikiba copy, mabona ko wallet address copied, ikivuga ko yabaye copy. Ushugenda rero hariya muri WhatsApp uko umuntu nuko murakominikana ugashugenda ukagira kore iwiwe inbox iwiwe kugira iyo address mushikire. Kirazira kwandika address wallet, ikazirizo kwandika address wallet kubera ko ushaka kuyihenda ko uragira ni copy kore kugira tana kimwe umodifya, nta na kimwe ukiye kumodifya amafaranga acazimira nta kibona yava niyaca, okay. Sawa. Iyo ugomba kwakira amafaranga naho ushaka kurotira ku withdrawing naho uca ngaha kuri send retirer, uca ngaha kuri spot urabona neza aho murabona ngaho uciye kuri spot uca ngaha kuri send nico kimwe muri funding hose ni send. Ni ukuvuga spot na funding ni hamwe amafaranga ashobora gushikira avuye ku muntu yakurungikiye. Nimba amafaranga bayarungitse aciye kuri email, aciye kuri telefone, aciye kuri ID,
arakunda gushika ngaha muri funding amafaranga ashikira kuri spot nayo baba yarungitswe aciye kuri adresse wallet basabwa rero yuko bakunwikiye amafaranga ubanza kuraba ahantu yashikiye ntuzovuge ngo ntayo mbona kandi muri email babimpaye mugabo sindayabona hatumbereye okay aha muri overview ni ukuvuga irakombina byose irakombina amafaranga ari muri founding irakombina n'amafaranga ari muri spot mugabo uribone neza akayarimo hatumbereye urinjira muri kimwe kimwe aciye kuri email ashika ngaha muri financement founding aciye kuri adresse wallet ashikira ngaha muri spot kandi amafaranga ari kuri spot niyo aba ari utilisable okay niba ari muri funding isa kwanza ko yatransfera akaza muri spot okay bisa ko yatransfera akaza muri spot kuko ataje kuri spot ntashobora kuba utilisable ataje kuri spot ntashobora kuyagura ikoini ngo bikunde okay kuyarutira nagene bishikora okay utiga transfera gute tuta ngaha kuri transfer okay mbandi muri funding amafaranga ndasanga aha kuri balance hanyuma nkaca ngaha kuri transfer nkaca ngaha kuri transfer okay kuri transfer ngo mende yatware ndakure muri funding aze kuri spot okay cinza ngaha kuri transfer ngafyondako bana ngaha muri funding yanje hariyo 28 okay muri funding yanje harimo 28 USDT nayashikiyeho avuye kuri email barayandungikiye aciye kuri email yashikiye muri funding bisako ndayatransfera nkashira kuri spot kugira ashobore kuba utilisable kiratahuritse gashobore kuba utilisable nuko ndashira kuri spot transfer ngaha shimfenda mabana ngaha hari abantu bashaka kubona abonye umengo ni 00 acinje muri Binance yiwe akabona ni 00 agaca avuga ngo ndahumiye banyize amafaranga aho rero ugomba wiga ahubwo kuko hari ababa babizi agaca aguhenda mu konte yawe ibigize konte yawe ndakurabire uko babizi yuko ikunda kuba bivanye n'ama connection makeya ubufise amafaranga yawe yaje kuri email ukayibona abariyo ntaba yagiye kiretse ubonye notification yuko hari umuntu yarutiye amafaranga iwawe ariko nibaza yuko kugira kurutira amafaranga uba watanze amadone yawe ubundi ho nta muntu iba amafaranga muri Binance ni banki ibika amafaranga neza cyane okay amafaranga rero yabonye muri funding 28 yaje shitanga muri transfer Uganda yashiye kuri spot shaka kuba utilisable shaka kuyagura ifaranga kuyagurisha kugirane kuyarotira nyene ikiho cyose ashobora gukora nuko ambana yasize kuri spot cyenza muri spot muri transfer okay bakubwira ngo ugomba ukore from funding to spot wallet ugomba urungike ama USDT bakubwira ati ubwoko bwa coin ugomba kumenya n'ubuhe ni USDT nkushaka kwemeza Bitcoin cyangwa ikindi kintu cyose ugomba kugira transfer kirashoboka cyose okay hani USDT kuko nizo naguze izo fise hama amount ni zingahe nshobora guhindura nkagira ngiye ko ngaha muri funding ndashaka kubika amafaranga niho jeje ntagomba gukoresha nkayabika nk'ahantu dufaranga mbitse nk'ahantu nyene mu kandi gakwe hamanzo yakure ndakeneye ndashaka gukura event gusa hagumize yo wit shaka gukura yose naho yose ngomba kuyakoresha cyane kuri max nkemeza ko maximum agaca yandika nko ari 28 uko yakwetse ko avapo ari 28 USDT acha nemeza ngaha kuri confirmer transfer okay confirma transfer connection ishinyereka ngo transfer irabaye successful okay nemeza kuri okay muri funding achasigara hariyo 0 murabona yavuyeyo abayimukiye ngaha muri spot yacha yimukira imisi yose uya transfer okay nuko mubandaye muhurikirana cari kicigwa ndashobora kuba ntashitse kunyota muraja kuza murambaza muri commentaire kugira cyane ku WhatsApp yanje kugira umuntu aronke plus d'éclaircissement bangegeje kuvuga bikeya kuko ubundi ho Binance imwe ibintu byinshi mu bihugu bya Burayi arivunjira ama USDC
avuye muri konti banke yiwe atari ararondera umuvunjayi akivunjira wenyene kubera baba barayihuje na banke yawe ngendanwa. Ni ukuvuga byose biri ngaha muri Binance, amabuso yose arahari. Ni ukuvuga igizwe n'ibintu byinshi cyane, ngerageje kuvuga bikeya muri byinshi biyigize. Nuko abatraderi mubandanye muronka amafaranga, mubandanye mukora isoko ya crypto monnaie iguma yuguruye 24 heures sur 24 heures, 7 jours aussi 7 jours. Gusa bisaba yuko umuntu agira ubumenyi kugira ashobore kwinjiza ayo mafaranga. Ok, bon dimanche à tous.